ndanezerewe naratabawe. Tugiye gutangura ikigwa, turaza kwiga ibice bibiri nkuko mwabibonye. Umutwe w'ikigwa teme ivuga ngo kurindira amasezerano mu isezerano. Reka twihute dusome turabe abakorinto ba kabiri canke icete ca kabiri c'abikorino, niwo murongo wanditse kuri biriya vyapa vyavuga ibijanye n'iyi conference. Tuharabe tuhasome, tubanze tugire intangamarara y'uwo munsi ku vyigwa tuza kwiga. Ni ijambo ritubwira ubwizigirwa bw'Imana kandi rikatubwira ngene Yesu adahindagurika, ingene Yesu avuze ego iba ari ego, kandi yavuze ngo oya abavuze ngo oya. Muri Yesu niho egome ku masezerano y'Imana niho iri. Egome bisigura ngo ndavyemeye, egome bisigura ngo niho ndabishikiriza, egome bivuga ngo ndabishitsa. Ivyo Imana yasezeranye uko bingana ubiharuye niwo biheza, ni vyinshi cyane. Amasezerano y'Imana nta mpapuro zihari zoshobora kuyandikwa ko hanyuma ngo akwigweko. Kwera kera Imana yarasezeranye ikagenda isezerana, abo yasezeranira canke abumva ayo masezerano ntibashoka batahura ivyo Imana iriko iravuga. Bamwe mbere barabiraba bakabaza bati ibi bizoshika ryari? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo bariko barasesa igihe icarico, barondera kumenya igihe bizoshikirizwa. Imana ikababwira ati ivyo si vyanyu. Abo bari abantu b'igihe ca kera imbere yo kuvuka kwa Yesu Kristo, ati ivyo si vyanyu, ngo hanyuma bakabisasirira mu majambo make bagakoma amashi bakavuga bati ivyo bintu ni vyiza, kuko sibo bariko barabitegurirwa. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwebwe abariho ubu nyuma yuko Yesu yapfuye akazuka, ngo ivyo ni mwebwe mwabiteguriwe. Ngo birahambaye cyane ku buryo n'abamarayika ngo bifuza kubirunguruka. Ivyo bintu mwumva bingana gutega yemwe? Ndaguteye inyota kugira ngo wumve ingene ushobora kwinjira mu masezerano na Yesu canke mu isezerano na Yesu, kugira ngo ubone ingene unezerererwa ayo masezerano angana gutyo. Ngo n'abamarayika bifuza kuyarunguruka. Nigitangaza. Haleluya. Rero kurindira isezerano mu masezerano, turuguruye umutwe w'amajambo nuyo, kandi umurongo udufasha gutahura ngene bihambaye kandi ari ivy'igiciro kugira ngo tube mu isezerano, tubone no kurindira amasezerano nuyo. Ivyo Imana yasezeranye vyose uko bingana, atakivuyemwo vyose uko bingana. Muri Yesu niho egome riri. Hanyuma niwe adutera kuvuga ngo amen, Imana ishimwe natwe. Rero reka dutangure icigwa cacu. Aya majambo abiri mu Kirundi arazazanye, uko twayanditse twavuze ngo kurindira isezerano mu masezerano. Womenga ni ijambo rimwe, ijambo rimwe twagise ngo isezerano kuko ari rimwe, ariko ahandi yavuga ngo amasezerano. Haleluya. Mu bisanzwe cabaye ubukene bw'ikirundi. Iri rivuga ngo isezerano ni ico biyita alliance. Alliance ni kuvuga ngo ni ubufatanye bw'abantu babiri. Abantu babiri bumvikana uburyo bagomba kubana n'uburyo bagomba kugendana. Haleluya. Iyo ni alliance. Amasezerano ari mu bwoko bwinshi cyane. Hari isezerano iba hagati y'umugabo n'umugore, iryo ni isezerano kandi rirahambaye cyane. Haleluya. Imana yadushoboza turaza kurigarukako kuko ritwereka vyicane kubijanye n'isezerano umuntu agiranira n'Imana. Rero iryo sezerano riba rikomeye ku buryo bimenyekana gose ko mu isezerano ry'abantu babiri, umugabo n'umugore, habamwo ivyo biteganyeko abo bantu babiri, ku buryo umugabo atarimwo muri iryo sezerano ntashobora kuvyitega kuri uwo mugore, n'uwo mugore ntashobora kuvyitega kuri urya mugabo, kuko isezerano ribabohanye rituma hari ibidasohoka hanze yabo. Hariho naganirije iteme, hanyuma aca arihuta cyane kubitahura, acavuga ngo bisa no kurindira abana utari mu isezerano ry'urugo. Birabaho, hariho abantu barongera abana hanze y'urugo, mugabo biteye isoni, si ikintu ciza. Bitera ingorane uwaronse abana, bigatera ingorane n'abana bavutse hanze y'isezerano. Mbega si uko bimeze? Ni ngombwa rero dutahure isezerano n'ububasha bwaryo. Ivyo twiteze muri iki cigwa, iki cigwa nicarangira
uraza gutahura ingene isezerano alliance ari ikintu gikomeye cyane. Ikindi uraza kumenya ingene ukeneye kuba mu isezerano. Ntushobora kubaho utari mu isezerano, kuko niyo utazi kuri mu isezerano iryo wowe waragize uraririmwo kumbure ryakozwe n'abandi, ivyo uraza kubitahura. Ntushobora kubaho atasezerano urimwo. Amasezerano aragutse kandi amasezerano aza mu buryo bwinshi. Abana iyo bavutse bavukira ahantu kanaka mu isezerano kanaka kumbure ryakozwe n'abavyeyi mu kibanza cabo. Iryo sezerano rirakuboha uvyemera cyangwa utavyemera. Nico gituma uyu munsi uraza gutahura ingene ukeneye kuba mu isezerano hamwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Uraza gushobora rero kwinjira neza mu isezerano n'umwami Yesu. Ivyo bintu bitatu uvyitege. Isezerano rya mbere rero rivuga alliance, ni kunywana. Ijambo kunywana ngira ngo turaza kugerageza kurisigura ku buryo uwo ari we wese aza kuritahura. Kunywana ni nko guhinduka umwe, ni nko kuba ikintu kimwe, ni nko kuvukana mutavukana, ni nko gusangira amaraso kandi mutavukiye mu muryango umwe. Kunywana ni nko gusangira ibintu vyose kandi mutabirondereye hamwe canke naho mufise ibibatandukanya vyinshi. Isezerano rya kabiri ni ivyo abasezerana bemeranira. Umuntu akemera ikintu azokorera mugenzi we, canke usezerana akemerera kanaka ati ibi nzobiguha, ibi nzobigukorera, nibi navyo nzobigukorera, nabijya anigwawe ndabigutegurira. Haleluya! Ayo rero n'amasezerano. Muri alliance rero harimwo amasezerano. Twihuse rero tugomba turabire hamwe igice ca mbere c'inyigisho ca conference. Tuza kuvuga kuri alliance, nico gice ca mbere. Igice ca kabiri kiza kuba ajya amasezerano yandi, amapromesse. Nkuko nabivuze, iki ni ikintu gifata abantu babiri canke imigwi ibiri y'abantu ikababoha, bose bakabohwa n'isezerano baba bagize. Mu buryo bumwe canke mu bundi wari wese ari ngaha araboshwe. Uraboshwe n'isezerano kanaka. Iryo muri Yesu ryitwa umwidegemvyo, ariko muri Yesu tuba tuboshwe n'uwo mwidegemvyo nyene. Ngira ngo turaza kubitahura. Hanze ya Yesu turaboshwe n'ayandi masezerano. Birakugora gutambukira hanze yayo. Ushobora kuba atari wowe yikoreye, muga ashobora kuba yarakozwe ku buryo ayo makonvansiyo akomeye cyane ku buryo wewe udashobora kuronka umwidegemvyo hanze yayo. Birahambaye cyane. Ni ngombwa dutahure icyo ari cyo alliance, icyo ari cyo amasezerano, kandi buri wese amenye neza yuko arahari. Ushobora kuba utabizi mugabo arahari. Mu isi ama alliance arahari, amasezerano arahari cyane. Ubu kigezweho cyane ni ikintu cyitwa OTAN ni alliance y'ibihugu biri hariya kuri Atlantique, bemeranije yuko basangira kwikingira mu buryo bwa gisirikare. Uteye igihugu kimwe, ibihugu byose bisigaye biraza kugwanya uwaguteye, kuko muri alliance nuko bimeze. Ni nk'uko udashobora kwifatira ingingo za gisirikare izo arizo zose utisunze iyo alliance canke ayo masezerano yabaye hagati yabo. Ngira ngo turiko turumvikana. Navuze isezerano ry'umugabo n'umugore. Umukobwa akuze, umuhungu akuze, barahura hanyuma bakaganira kugeza aho bazoshika ku cemezo cy'uko bagomba kubana. Ukubana kwabo vyitwa ko babaye umugabo n'umugore kubera ko habayeho isezerano. Isezerano ry'uko umwe b'umugabo hanyuma uwundi akaba umugore. Hanze yavyo ntibishoboka. Uratangara ko n'iryo sezerano naryo ari isezerano ry'amaraso. Bibiliya ivuga gute? Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu yifatanije na maraya acahinduka umubiri umwe nawe. Habayeho alliance ikomeye ikibafatanya. Abo bantu ntibashobora gusubira gutandukana ukundi burya kiretse Imana ibakoreye igitangaza. Nico gituma abantu bigeze kuryamana mu buryo bwo gusambana naho yoja kubaka. Uyu munsi ngira murazi aba ex aho bitugejeje. Ni handi naho ngo buri kuratembera mu ibarabara bakavuga izina ryiwe naho batakuzi, ukimenga nawe barakuvuze. Mbega sivyo? Uca wikanga, ukimenga barabibonye, umenga birakwerekeye. Ivyo umenga birakwerekeye, mbega sivyo ga bene data? Bamuvuze womenga nawe hariho uruhara kanaka mu byo bavuze. Haleluya! Alliance ni ikintu gikomeye cyane. Isezerano ry'amaraso rero niryo tuza kuvuga ko cyane muri iki cigwa cyacu, kuko Imana yacu ni Imana yaduhaye isezerano ry'amaraso. Muga muri ayo masezerano menshi nagomba gutanga akarorero kamwe kumbure benshi ntibakazi. Ku mu missionari
wa mbere yaje muri Afrika yitwa Stanley, ngira ngo muramaze kumwumva. Mu Rumonge hariho icyitwa Pierre Livingstone Stanley. Murabona bajya bagabo bahuriye muri Afrika, ntabwo bari baje bazananye, ntabwo misiyo zabo bari bazumvikanye ko mugabo bahavuye basanga umwe wese yarahawe misiyo, yarahawe igikorwa cyo kuzana ivugabutumwa muri Afrika. Stanley rero igihe yinjiriye muri Nigeria, hanyuma ahasanga umwami akomeye gose, yarazwi cyane kandi yarateye ubwoba, yari afite icyubahiro gikomeye gose. Hanyuma uyu mwami ntiyashimye ko Stanley yinjira ku butaka bwo muri Afrika, agira imigambi yo kumwirukana. Arafata ingingo ati ndamwirukana. Ariko nyuma yuko baganiriye, uwo mwami wo muri Afrika cyangwa wo muri Nigeria arahava ashiraho igisabwa. Hanyuma aramubwira ati kugira ngo ushobore gukorera ngaha muri Afrika ubanza kwemera kugiranira isezerano nanje. Stanley avuga ati je nditeguye kugirana isezerano nawe, ariko ndeke nkorere muri Afrika. Aca aramubaza ati tugira gute iryo sezerano none? Uwo mwami aramubwira ati kugira ngo tugire isezerano urikeba ngaha. Murabona ha? Urikeba ngaha, hanyuma nanje nyene ndikeba ngaha. Hanyuma turatora hagati y'umuvinyu, hagati y'ugwagwa canke amata y'impene, kimwe muri ivyo biri mu gikombe, duce dushiramwo amaraso ya twese avuye ngaha, ayiwawe n'ayiwanje, tuyavange muri ayo mata canke muri uwo muvinyu. Hanyuma uraza kunywa, nanje ndaza kunywa, tuzoba tubaye abavukana, tuzoba tunywanye. Uyu muzungu w'umwongereza acaravyanka. Uyu mwami wo muri Afrika acaravuga ati cyusubira inyuma. Yari afise umutwaro munini cyane Stanley, ku buryo yahisemwo kwemera ivyo uwo mwami amusavye. Baca barabikora. Bamaze kubikora, bashira ayo maraso yabo muri wa muvinyu, baca baravanga. Hanyuma Stanley aranywa, na wa mwami wo muri Afrika aranywa. Hanyuma aya maraso ariko aravirirana ngaha mu kiganza, baca barahana amaboko, baguma bavanga ya maraso mu biganza vyabo. Hanyuma baca baragumbirana. Alleluya. Aho rero niyo baciye bagira kontra, baca barumvikana. Ivyo bitaraba nta kintu na kimwe bari bwumvikane. Baciye bumvikana, baravugana bati ubu rero uremerewe. Uyu mwami wo muri Afrika aramubwira ati uremerewe kuja ahariho hose uzogukora akazoba nkozeko. Uwamena amaraso yawe yobamenye amaraso yiwanje. Stanley nawe aramubwira ati nanje ikintu cyose uzokenera, mu butunzi uzokenera, nditeguye kuzoza kugira ngo ndagufashe. Uyu mwami yacafata icumu ryiwe, ryari rizwi cyane kandi ryari icumu rikomeye kandi rizimvye. Stanley nawe yari afise impene. Iyo mpene rero yaramufashe cyane kuko yaragwaye mu nda. Ikintu yanywa kugira ngo ashobore kumererwa neza mu nda yari amata y'impene. Ujya mwami mugaca mu ati genda guhira icumu nawe mpijya mpene. Stanley aramubwira ati iyi mpene sinoyiguha. Nawe aramubwira ati rya sezerano ntirishoboka. Alleluya. Ntirishoboka. Icibutso c'ingene twagiraniye amasezerano kugira ngo nzokwame nzi neza yuko ico nzokenera kabisa uzokima, nawe ubutabazi uzokwama unkeneyeko yuko uzoba witeguye kubumpa, kitabonetse ntivyokunda. Stanley aragondozwa caramuha iyo mpene, hanyuma caragenda. Turaza gutahura iki kintu ngene gihuye cyane n'isezerano dufise mu maraso ya Yesu. Icabaye nuko Stanley aho yaje atwaye irya cumu, abantu bose bamubonye bakaraba irya cumu ririko cya kimenyetso cya wa mwami, baca bamupfukamira nkuko wapfukamiye umwami. Mbega murabitahura? Umuntu wese abonye Stanley afite irya cumu yahabwa na wa mwami, yaca mupfukamira kwa kundi bapfukamira umwami. Mbega muratahura ububasha bw'isezerano? Bari bamaze kunywana, bari bamaze kuba kimwe. Uzogukora ko azoba nkozeko, uzokora ku nyungu zawe azoba akoze ku nyungu zanje. Twamaze gusangira amaraso, hakupfa zobanza gupfa. Iryo ni isezerano ry'amaraso. Hari ubundi burorero bw'amasezerano y'amaraso. Itanguriro igice cya 15, reka duhere ku murongo 8. Aramubaza ati mwamuhoraho, icomenyesha yuko nzokegukira n'igiki? Reka mbanze mvuge kahise kaya majambo dutanguye gusoma. Aha ni Aburahamu amaze guhamagarwa n'Imana. Mbere yarakiri Aburahamu, amaze guhamagarwa n'Imana iramubwira ati va mu gihugu cyanyu, uve mu nzu ya so, uve no mu muryango wanyu, uze ndakujane mu gihugu jewe nzokwereka.
Aburahamu arumvira Imana arayikurikira. Imana iramuhamagara, mugabo nta sezerano bari bwagiranire ngaha, Aburahamu arayikurikira. Ariko Aburahamu agenda akekeranya, hamwe yibaza ati ivy'Imana yambwiye bishobora kutaba, ahandi akibaza ati vyoshobora kuba, akama muri uko gukekeranya. Aha muri iki gice rero Imana yiyemeza kugiranira isezerano na Aburahamu, kandi isezerano ry'amaraso. Ku murongo wa 8 aramubaza ati mwamuhoraho, icyo menyesha yuko nzocegukira ni giki? Aramwishura ati akira inka y'ishashi imaze imyaka 3, impene ivyara imaze imyaka 3, imfizi y'intama imaze imyaka 3 nyene, intunguru imwe n'umuswi w'inuma. Yakira ivyo vyose abihimbaguramwo kubiri, igice cyose agitumberanya na kigenzi cyacu, ariko inyoni zo ntiyazihimbagura. Ibisiga vy'ameru ngo bigwe kuri ivyo bimazi, Aburahamu akabigurura. Amen. Imana ngaha ihisemwo kugiranira isezerano na Aburahamu, kandi isezerano ry'amaraso. Kugira ngo bitahure neza, Imana yacu muri kamere yayo ntiyigeze yemera yuko twebwe abana b'abantu dutanga ibimazi vy'abana b'abantu bandi. Mbere Abisirayeli bariko bava muri Egiputa, Imana yarabagabishije irababwira ati nimuze mwigane amahanga mugiyemwo ngo mutange ibimazi nkuko bishikanira Moleki. Moleki cyari ikigirwamana cyasengwa muri biriya bihugu vy'i Kanani. Iki kigirwamana mu gutanga ibimazi, abantu bafata abana babo akaba ari bo bica canke bakerera, hanyuma akabona gushikanira ico kigirwamana ico kimazi cy'umwana. Imana yababwira ati oya, jewe ntimuze mushikanire ikimazi cy'abantu. Amaraso y'umwana w'umuntu arahambaye cyane mu nyonga z'Imana. Ubugingo bw'umwana w'umuntu burahambaye cyane mu nyonga z'Imana. Iki gihe rero Imana irazana ibisa nk'ibi ari gicapo. Imana yerekana ngo hariho umunsi aba bantu bazocungurwa burundu, hanyuma binjire mu isezerano ry'amaraso y'umwana w'Imana atagira agasembwa, igihe azopfira ivyaha by'abari mu isi bose. Imana rero irafata ingingo, iravuga ati Aburahamu, kuko Aburahamu yarasanzwe abimenyereye ingene abantu basezerana iyo hari isezerano rikomeye rigomba kuba. Amen. Yero Imana na Aburahamu baca barasezerana. Imana ikiramubwira iti ngiki ikimenyetso. Abigisha babiri bavuga yuko Aburahamu yaratinye kurahira, Imana irahira kabiri. Irahira mu kibanza cyayo, yongera irahira no mu kibanza cya Aburahamu. Kuko hageze igihe ku mugoroba haza uruheya rw'umuriro ruca hagati ya vya bimazi. Mwumvise yuko yari yabitandukanije, kimwe iburyo ikindi bubamfu, muga kimwe gitumberanya naco. Uburyo barahira muri ico gihe uciye hagati y'ivyo bintu wasatuyemo kabiri, byasigura ngo ninarenga kwisezerano dusezerana uyu munsi nzogigwe nkuko iki gikoko cyagizwe. Yabari indahiro ikomeye yemeza umuntu ko icyo basezeranye batazokirengako. Ibi vyatuma ubwizigirwa bugwira, vyatuma bigaragara yuko umuntu ariteguye gutanga ikiguzi cyo kubahiriza isezerano, naho vyomusaba gupfa azoba yiteguriye gupfa. Iri rero ryari isezerano ry'amaraso Imana yasezeranye na Aburahamu, kugira ngo biboneke ko Imana izoshitsa kandi izobana na Aburahamu, kugira ngo Imana imwereke iti Aburahamu nzoba Imana yawe. Ayandi majambo menshi araza, Imana ikaguma yigarukako ngo ntaho nzoguta, ntaho nzoguhemukira. Imana ikagaruka kandi ivuga ngo ndumwizigirwa, ntaho nigera mpemuka. Abantu bategezwa kwama bibuka ko Imana irahiye, kandi irahira ku kimazi cy'amaraso, kugira ngo abantu bame bazi ngo Imana ni y'ukuri kandi Imana ntihemuka, kandi Imana yararahiye yuko izobana n'uruvyaro rwa Aburahamu. Amen. Ivyo vyahumurije Aburahamu, vyatumye Aburahamu yizera, ngo Aburahamu acarizera, Imana ibimuharura ko nko kugororoka. Aburahamu yarasanzwe abizi ko ubu ari uburyo bwo gusezerana, ko ariko abantu basanzwe barahira mu isezerano rikomeye. Aburahamu nyuma uramubona ariko arasezeranira Imana, arayemereye yuko Imana izoba Imana yiwe, ko Aburahamu ariyo Mana yonyene azosenga. Imana iranamusaba, iramubwira iti Aburahamu, mu isezerano wewe ngusaba, aleluya, kebwa wewe n'uruvyaro rwawe, zina muhungu wese azovuka mu muryango wawe azakebwe, ntihagire n'umwe mu ruvyaro rwawe azobaho atakebwe. Bisigura ngo abavuka muri Aburahamu bose, zina muhungu wese ko ari we hagarariye umuryango. Aleluya. Ni igitangaza. Twavuze ko mariage ari isezerano ry'amaraso,
murabona ko abakobwa nabo bari abanyamahanga ntibasabwa gukebwa, kuko abagabo bo umunyamahanga yagomba kwifatanya n'ihanga rya Isirayeli yategerezwa gukebwa, ariko abakobwa bo bigiye muri mariage byaba bikwiye, kuko na mariage nayo ni isezerano ry'amaraso. Iryo ryari isezerano rya Aburahamu, hariho isezerano rya Mose, byitwa isezerano rya Mose, ni Imana isezerana n'Abisirayeli bose. Naho nyene tuhasome Kuvayo igice cya 12 duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 13. Uhoraho abarira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzobabera ukwa mbere mu yandi mezi, kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka. Nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli kwigenekerezo ry'icumi ry'uku kwezi, umuntu wese yakire umwagazi w'intama uko inzu za basekuruza zingana, umwagazi umwe mu nzu yose. Kandi iyo nzu niyaba iri mwinkehwa batomara uwo mwagazi, uwo muntu afatanye n'umubanyi wiwe bahereranye bawusangire. Ico umuntu wese ashobora kurya kingana mube ariko muzoharura igitigiri c'abakwiye kuwusangira. Umwagazi wanyu uzobe uwutagira gasembwa wisuguru itarengeje umwaka. Muzowukure mu ntama canke mu mpene, muzowurorereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene. Ikoraniro ryose ry'Abisirayeli bazokererere imyagazi yabo ku mugoroba, baheze bakire ku maraso, bayasige ku bishimaryango vyose no hejuru y'umuryango w'inzu yose baguririyemwo. Barye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze, bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura. Ntimuzozirye mbisi canke zitetse, kiretse zitaze, hamwe n'umutwe wawo n'ibinono n'ivyo munda. Amen. Ubandanije bariko baravuga Imana iriko irabahamagarira kugira isezerano rya Pasika. Aha niho Pasika yatanguriye. Imana yari yiteguye kubacungura. Iri ni isezerano ryo gucungurwa kugira ngo bashobore kuva mu buja bwo muri Egiputa. Bari mu buja, bari bamaze mu myaka 400 hafi. Hanyuma hagera igihe Imana ngo yumva ugutaka kwabo. Bari mu mubabaro, bari bagowe kandi bari barusha. Bari bakeneye ubutabazi, bari bakeneye umukiza, bari bakeneye gucungurwa, bagomba kuva mu buja. Turakeneye gutahura yuko hari ubuja turimwo kandi dukeneye kuvamwo. Imana hageze kwibasezeranira yuko igira bakure mu buja. Abantu kumbura ntibari babihaye agaciro, ntibari bavyibagije ko Imana yari yatumye Mose, yari yamaze kubitangaza vyinshi. Mose akabwira Farawo ati rekura abantu b'Imana bagende. Farawo akavuga ati oya, akanka, vyari vyanse ko barekura. Imana hageze igihe icago ca nyuma abanyegiputa bagira babone, Imana iravuga ati okay, ejo muzogenda, mugabo reka dusezerane. Imana ishima ko bagiranira isezerano. Haleluya, haleluya. Imana ivuga ko bagiranira isezerano. Iri ni isezerano ry'amaraso naryo. Muri iri sezerano Imana ivuga ko bategura imyagazi. Bavuze ngo umwagazi utarengeje umwaka, uvuye mu ntama canke uvuye mu mpene. Haleluya. Hanyuma arababwira ngene baza kubigenza. Arababwira yuko amaraso ya nyamwagazi baca bayasiga ku bishimaryango. Ngira ngo twese turatahura igishimaryango icarico. Ni gukikuza umuryango wose ugasiga ko arya amaraso yazijya mpene. Mbega vyari bitumbereye iki? Umugambi wari uwuhe canke intumbero yari iyihe? Nuko muri arya amaraso y'urya mwagazi harimwo isezerano ry'amaraso, ubugingo bw'Abisirayeli bari muri Egiputa, ku vyago bigiye kuza muri Egiputa. Aba bantu Imana igomba ikorane isezerano nabo, ngene iri Imana iza kubakingira ku vyago vyose biza gushika mu gihugu cyose cya Egiputa. Haleluya. Mbega rero turajanaga bene data, nimwibaze umwisirayeli atari kuvyumvira, akirengagiza kubaga umwagazi w'intama canke w'impene, akirengagiza gusiga ayo maraso kuri ico gishimaryango, mbega vyari kugenda gute ko naho ari umwisirayeli yanse kwinjira mu isezerano n'Imana? Haleluya. Muratahura ko amaraso twamaze kuvuga ko aserukira ubugingo bw'umuntu. Amaraso rero yari kimenyamenya yuko ivyago biza kuza, Imana yemeye ko bo naco baza kuba.
Imana iraza kubakiza, Imana iraza kubatabara, Imana iraza kubakingira. Kandi vyongeye iri ni rya sezerano rya Aburahamu ririko rirabandanya, ririko rirashishikara. Umwami Yesu ashimwe. Aba bantu rero baratahuye ngo isezerano Imana irariduhaye. Nivyo iryo joro ivyago vyaraje, Abisirayeli nta na kimwe cabakozeko, kandi bukeye Farawo yarabarekuye, baragiye. Imana iriko irabaraba, iravuga iti isezerano ryarabayeho, mugabo ntitwahejeje kumvikana. Ntitwigeze twumvikana nyuma ya rya sezerano. Harageze igihe usomye mu gice ca 20, Imana irahamagara Mose, imujana ahantu, iramwereka kontra igomba kugiranira nabo. Irabereka amasezerano rero canke ivyemeza ririya sezerano, ikibaha ivyagezwe 10, amabwirizwa 10. Amen. Aya mabwirizwa arimwo ivyerekana akameremere k'Imana, ivyerekana akaranga k'Imana. Kimwe mu bidahara, kimwe mu bikomeye vyerekana Imana n'urukundo. Ninde wundi muntu ashobora gupfuha atari umuntu yuzuye mu rukundo? Oya, ntawe. Ninde wundi ashobora kuzana ibintu bituma bikurinda kugwa mu mitego, bikurinda kugwa mu vyago atari mu rukundo? Haleluya. Amabwirizwa yose uko ari 10 ni urukundo rw'Imana, n'akaranga k'Imana, ni ukwera kw'Imana, ni ineza y'Imana. Yari kwirereka Abisirayeli ati ugomba kuza mu isezerano hamwe nanje. Haleluya. Niwitegure kuba umuntu yihweza, yitwararika aya mabwirizwa, uku ameze, uku angana, wishushanye nayo. Imana ihamagarira Abisirayeli bose kwishushanya kuri arya mabwirizwa 10. Hanyuma rero hari abantu benshi bavuga ngo ndagukunda kuko ashaka icyo kuryako. Urukundo Imana idusaba si bene urwo rukundo. Urukundo Imana idusaba ni rwa rukundo désintéressé, ni rwa rukundo rutaraba jewe, rutaraba inyungu ziwanje, ahubwo rurondera inyungu z'uwo nkunda. Kundisha Uhoraho umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose, kurekura vyose, guheba vyose kubera Imana. Yesu agaruka kuvuga ngo ibwirizwa risumba yandi bari bamubajije, acavuga ati burya n'amabwirizwa risanzwe ari rimwe. Ko yavuze ati rimwe ni mwarishobora, yose muzoba mwayashoboye. Haleluya. Ngo rivuga ngo ukundisha Uhoraho umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose. Ngo yandi yose apoperanirijwe muri iryo warishoboye, na yandi uba wayashoboye. Haleluya. Ariko hari byinshi vyerekana akaranga k'Imana, kugeza naho Imana yavuze ati umuntu akeneye kugira Imana imwe. Amen. Usenga Imana yonyene, ntugire izindi Imana uyibangikanya. Mu rukundo mbega haremewe yuko habamwo kuvanga? Ntibishoboka. Isezerano wasezeranye n'umuntu kirazira kuja ku wundi. Reka hakiri kare mbere ndarivuge, ni inkuru yerekana ibintu bijanye n'amasezerano. Nimba muriko murandaba, murabona yuko hari urutoki mu ntoki ziwanje ruriko akantu alliance, canke naho ni bague d'alliance, isi alliance. Iki ni kimenyetso, sivyo ga yemwe? Ni inkuru yerekana ngene isezerano rihambaye, kandi ko bigoye kwinjira mu isezerano utarasambura irya mbere. Mbega birumvikana? Haleluya. Uyu n'umukobwa yarehejwe n'umuhungu, hanyuma barumvikana yuko bazogiranira ubukwe. Uyu mukobwa yari afise irindi sezerano yagize imbere y'igihe. Sinzi ngene vyari zaragenze, umuhungu arasamara ntiyabimenya. Ku munsi rero baza rero kugiranira isezerano, baza kunywana, baza kwibohesha imigozi. Kuja mu isezerano no kwibohesha umugozi. Utagomba kubohwa n'umugozi ntuja mu isezerano. Uwo mukobwa aza ku munsi w'isezerano, ku munsi wo kumvikana yuko bose babohwa n'isezerano rimwe, yambaye alliance ku isezerano rya mbere. Umuhungu abibona ku munota wa nyuma, hanyuma aramuraba, aramubwira ati vyagenze gute kuje ngo tugiranire isezerano kandi mbona usanzwe uri mu isezerano? Hanyuma nyamukobwa aramubwira ati sinabikubwiye ndi mu isezerano kandi siniteguye gutandukana n'iri sezerano. Icabaye nuko yawe umuhungu yaciye avuga ati oya sindi bukwakire kuko usanzwe uri mu isezerano. Uyu mukobwa ikibazo yagize nuko
asubiye kwa wa wundi basanganywe isezerano, nawe nyene niyabaye akimwakira, kuko yavuze ati wewe isezerano twagiranye uriteguye kurisambura umwanya uwo ari wo wose. Amen. Isezerano rirahambaye rero. Aya mabwirizwa rero yerekana akaranga k'Imana. Mu Balewi igice cya 19 ku murongo wa 2, Imana irababwira ati mubabera nk'uko nanje nduwera. Ibi ni vya bindi twita kontra n'ama clause, ibintu biba biri mu vyo mwemeranije kuko mugiraniye isezerano. Hari ibintu mutazorenga, hari ibintu atanumwe muri mwebwe azokwigera avako arenga, atazokwigera akora kuko muri mwisezerano. Muratahura yuko umuntu wese iyo ikibano gifise ukuntu cyagize ibintu, abantu barahava bakabihindura nkaho umenga nigo rutonde rw'ingene ibintu bizogenda. Iki utakinkoreye uzomuhemukiye, nanje iki ntagigukoreye nzoba ndaguhemukiye. Igihe cya Mose rero nico biyita isezerano rya kera. Isezerano rya kera Imana yari yasezeranye y'Abisirayeli ari ihanga rimwe kandi ryose kwizobabera Imana, kuko ari isezerano rya Aburahamu ribandanya, kandi muri bo Imana izokwiyerekanirayo. Amen. Reka rero turabe iryo sezerano hagati y'Abisirayeli n'Imana ingene bazobana. Amen. Ingene Imana yashaka yuko babana. Abisirayeli barashobora kuva mu isezerano mu gihe Imana yo itigeze iva mu isezerano. Ariko igihe Isirayeli ivuye mu isezerano, kuko bari basanganywe isezerano, nabwo Imana yabafata nk'ayandi mahanga ayariyo yose. Amose igice cya 3 uhereye ku murongo wa 1 gushikana ku murongo wa 3. Yavuga ngo mu mahanga yose ni mwebwe gusa twamenyanye. Sivyo bene data. Hagacavuga ngo nico gituma nzobahanira ibigabitanyo vyanyu. Amen. Muriko muranyumva? Hagacabanda yavuga ngo mbega babiri bojana bataraganye. Mu Baheburayo igice cya 12 hagaruka hakavuga ngo ninde umwana atagira igikangiro cyase, ngo bitabaye gutyo ngo bamuri bivyagwa. Mu isezerano Imana yagiranye n'Abisirayeli harimo na discipline, harimo ko Imana izobakosora bavuye mu nzira, izobagarukana mu nzira. Ayandi mahanga yaritwara uko ariko kose nta gihano. Ayandi mahanga yaritwara uko ariko kose Imana ntacyo yabivuga ko. Abisirayeli bihenze bakagira ukwitwara nabi, Imana yarabahana. Intumbero y'igihano nabwo kwari ukubanka, nta nubwo gusa Imana yarishavuye, ahubwo Imana yagomba kubagarukana kugira ngo icyo biyemeje bakigumemwo, kuko Imana yari ihagaze mu kibanza cy'umuvyeyi, Abisirayeli bari bahagaze mu kibanza cy'abana. Amen. Kubera isezerano ribahuza, icyaha cy'Abisirayeli nticyafatwa nk'icyama yandi mahanga yose. Imana yakomeje kuba umwizigirwa, Abisirayeli bagenda bahinduka, mugabo murabona ko inyuma y'imyaka myinshi cyane, Imana yarasozereye icyo yari yariyemeje mu Bisirayeli, kuko Kristo yaravukiye mu Bisirayeli. Amen. Nubwo iri hanga ritabaye abizigirwa, Imana yo yarakomeje iraba umwizigirwa. Abisirayeli bose rero bari bahamagarirwa kwibuka igihe cyose isezerano bafitaniye n'Imana. Sinzibagira imbabazi zawe, urukundo rwawe wagize neza, wampaye amazi mu bugaragwa. Sinzibagira Yesu wagize neza. Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube.